kandi JB uze kurabwire mabuja azana amavuta yo mu mutwe ariko asa nka yaheze yo yaheze kwera kandi abona spray yaheze oya uze kumubwira asiko utanga raporo mbe fisi ndakubaza sa komperuka araba wamwigeme vyagenze kubi sha sindasubira kumukubita ijisho ahubwo gumaninya yuko bosubira kugaruka ubuhoho noca niruka wiruka kubera woni wabonye bajya abantu kuno baje yego woni ubona kumengo bari ipiripiri bari bayiriye ari woni ubona ko bari kunyica iyo mutaha sha ahaswe ndakesi urafite nawe fisi sa wala ibi wala Aze ko tuzanye kuva kera. Kwisi twarakoranye. N'ubu turakora. N'ubu turakorana. Ndagusabye ubwiza uko. Je ndi kunda kuraba. Igihe yavuga ibya anniversaire. Wacukanya mu maso. Vise ubwiza uko. Igenda sigwa. Wari umujama? Cyane. Nuwambere umujama ariko umujama? Yego vrema. Je ndakubwira ikintu kibanga. Ubike hehe ku mutima ahubwo rero ndagushimira cyane kubona waranshigikiye natekereza gushigikiye kubera umugihe komera iganda ishoboka kuba ari kunje gutega fisi hajya honyine ni chesi haje chesi ikoroka ku muntu utavyuzi cyaciye kirabisha cyaciye kiraba hayo cyabandaye kivuga byo muri anniversaire yo hajya nari kubafasha mama shafisi nuko ko anniversaire bakonze iki mbira urumva karibu karibu Karibu. Karibu. Ubunye ushaka guhinduza vile. Ayo mahera nimba no bande yakora data. Reka nze JB amfungira ibisuko bana ko nteye intuntu n'agahinda. Aho sha no musa yawe nije ndayage. Namwe yage. Tubagirire gute. Roga cyane. Ushaka kufungira ibisuko gusa sino kogaho na Jenotsi. Ha telefone yanje giriwe deshaje na munafise cable baranshirako. Jenga ndayifise zanda gushirira. Nshirako rero. Bega fisi. Mwana warakomeye. Ariko sonye wowe urashimanga nakuye. Ahubwo nizo muri utwarimo. Yego. JB. Kubera ikumeze uko kubera ko umunwa ugumubabwa meze gute none nimba gasoni abimenye ibyo tuvugana je na wewe zari blague za je na wewe ucubwira na Soni yategerezwa kubimenya ari mu bantu bakuvugiye habwo arakuye n'agasoda gira Soni yategerezwa kubimenya wewe urazi ukuntu yampakije ngo kugira ibisusu n'icaha ngo madamu ngo shaka ukuge urushimbwa gukara onsanfu nuhanga Soni yategeza no kugurira isoda. Tureke blague rero. Igane. Ishobora kuba ari gwanje. Sabwe? Uvuze iki fisi? Urumva ajya makerere yose wari kuratera. Ubu inda ni gwawe. Basi ndabahishe. Ndumiwe. Cyo bikoze. Tugatera induru ngahasara tukakwa kwiturira. Uranyumije fisi ntibishobotse uri kurabesha. Karibu Sifa. Merci la Didi bari hanze. Oh là là, vous allez bien? Isomwese. Ngaraye neza. Hewe hari izuba mes chers amis. Ni bon non. Je bisha kunyonze vraiment. Izuba riransalishije. Ahara makuru atariyo. Ataryoshe kumva na gato. Ya maki. Wa muhungu fisi uyo.
ashobora kuba yadutesheje amate wa munsi. Bagarutse kandi? Ubu baratanguye ngo inda yanda. Ahandi twaho turatera induru tumuvugira. Bashobora kuba ari gwiwe. Ashobora kuba ari gwiwe aje kubitwemerera. Je ndumira. Fisi, reka ndakurabe neza. Astaghfirullah. Ni wowe nshaka ndiko ndarota. Aho twaragiye turashwana twako kugwana inda ari gwawe gafisi. Cyabara kubeshera mu gihe cyo Iza nganda ziguhe kumurira. Kucara umviriza ndakubwira ahubwo gira n'ingoga nyarotse izo. Nukuri ko ndiko ndarota cyari fenomene ndiko ndabamo. JB ni hari Sylvestre na Mbarindi ujya mutiko yote. Ni hari. Wowe uhore ndakugarukiye. Mwiza ndaje uzimba. Yo dumi ndaje ahubwo hinge nyaruki. Igunyoze. Utirano Sonia. Nawe nshizemo amazi menshi. Yo, urambariye. JB ngungeni. Fisi numva namwase vraiment no munsi. Nukuri? Ntubaho fisi. Gira. Shemwe umuriro mwinshi vyume n'ingoga ko shaka rano ngomba kuja hete French design. Ntabwo ntite akaske nyuma wowe vyurabizi no gusiga gusa. Nivyo zurazi. Rero mwaje ngaho kugira muntu uki bemwe murazi cyari cyumwa ariko gafisi urazi honyene induru twateye ugiye mugore honyene ziga jiporengana zitabure kubera wewe ukikuramo ubwenge neza mu kirundi utsi neza ko inda ariko we gafisi nta nisoni ugira vrema hego kuyera umviriza ndababwira jewe ngahamembwe ibihumbi ja JB ibihumbi ijana ku kwezi none manzi inzu senkani miri akaga chambrete asigarayenye senkani haciye hitamwo umwana umviriza akenera twa tunuze umviriza fils turenje je te rappelle ko fils abana fils babiri ivyoga nibiki umwana akeneye amarenje twadukareso tw'abana impuzu z'abana amarenje tibigoma utwese twime na vya bipambex bigugwa 25 watimanza micha ni 50,000 50 none umwe nosigara nanga 25 umunsi wabikoreye iki none mbega utavuga kidogo kigwaye gikeneye amata gitanguye ishuri ku bintu by'ivyamo mukora kajembe gete ega JB ni handi wosanga ngenda nidoga nk'umutama cyangwa sanga nahindutse vumbi mu maso kubera agashomeye. Fallait y penser avant. Kuki mutakoresheje préservatif cyangwa ukamubwira anywe pilule du lendemain byari bitwaye iki? Amapire hewe sa mapile na mapilule kandi je sinibaza ko amapilule ari meza soni kuko déjà premièrement no basi nko kuri twebwe tukuze amapilule si meza uragira amanoze uragira amavertige uragira des vomissements nkuko umenga neza usinda kandi utayifise je sinibaza ko amapilule ari meza soni. Eka shana ibintu bisanzwe cyane iyo abaje ari byo nikorera amapilule wowe yatanga gratuitement. Ikindi ndacu byo kuravuga ngo ama effet secondaire wowe uzi ibyo by'amavomissement n'ibiki je hari ibyo nzi numvise yuko hari utuntu twa noir tuza juste kuri sous-vêtement umuntu yayikoresheje ivyo navyo ni ibintu bito ni nka kujya kwa ma règle azama kagenda ni ibintu bito sana ibintu birashisha ibyo navyo muvuze nkuko bishisha gutera inda umukobwa ukamwihakana d'ailleurs Sonia yabivuze iyo tuba basura urikingira ugakoresha préservatif ukareka kumuteza ingorane umwana w'abandi gafisi préservatif zirafasha iyo tumukoresha préservatif sifa vyandikwa vyande nyama kwa nyama gute nogimbo mu message hewe nanje naragiteye
umengo uri kwirata rero nejeje nagiye numva fils merci oui yabashe no wicaye wagaruka n'ukuntu urimo nabazi ko batagaruka cyagira iki fils merci bitwaye Jeffiska birababaje wari kureka kubikora wani ngene wishe ubuzima bw'undi mwana prema nabwene wamugize reka shaguza murafyina umwe wese asova ubuzima bwiwe batere yuko ni mwisabira bwa kwako nibarere jina amafaranga nifitiye iyo abuzi ko atamafaranga ufise kisi wari kuvyiyumvira ukabireka hoho basi abstinence ntacikubwiye inde abstinence mbere wiyita abstinence ntacikubwiye gafisi reka sha umubiri aguma ari umubiri sha ariko fisi je nguma ndakubwira wari kumuha pilule imbere yuko mubikora canke apre fisi meo telefone sha man isalo ni ya mbere vraiment reka ubusutwa mpereza telefone ariko ni musi nakubwiye uje kuraba ibyo uraba mpereza ngaha hano wishe nishaho fisi wahana ubirize ndakubwira ivyo soni yakora kubwira usovyemera na gato tuje no kubizibyo yego sha waza kureserve ugiya anye abinyoye vyopfuma kuko elle veut survivre arakuze et d'ailleurs ni nkora umukecuru umukecuru sa indi ari umukecuru rekana nawe urumva si byiza ko umwana muri secondaire afata amapilule urumva il faut que tumikoresha preservatif hako ifata pilule si byiza ku mwana wo muri secondaire ndabigusubiyemo uvyumve kuri ujya kuze sava ashaje sava mugapana ku mwana muri secondaire so kumbiza imangezi nanje nabibasubiriyemo nibagende barere ninaronka kanoti ngatunga aho bazoba bagejeje ndoca ndabagiserera naje ndabafasha sawa hajya ok d'accord sawa none fisi je nkeneye kumenya ibintu byabaye kuri birthday ko kugira yumve yuko yoshaka kubivuga hama akacaraba c'est que vraiment ari inkuru derrière très intéressant nkeneye kumenya sonye urafise ikintu bita utwa sinibisonje ushaka ibintu ubijemwo hagati none ushaka ndabicape ukuntu twabikoze ukuntu twari tumeze ewe bidetaye sha umwagarishe bebe uyu ndaguha n'akavideo jewe ku nkuru Sonia ndafite umwanya wanje wose ucapa ufata video gikuru gusa menye inkuru byabandanije gute ni nkuru naje kuri iki muri salon vraiment umuntu twari turi censé kubonana wafise problème n'umwana wiwe none ndabigenza gute utsikira n'umupapa w'abandi iyo aba ari wewe Sonia imagine ari wewe de ta place uri marié bagaca bagutwara umugabo wavyumva gute si byiza Sonia umva ça c'est le cadet de mes soucis de toute façon je ntaco ndamugoza nariyugaje sishobora gutwara inda nta kintu na kimwe irega Sonia yaraciye ubwenge nani waciye witeza ikare kugira ntuduterane ingorane n'umugore w'abandi cyane nawe uri gituma Sonia aguma ashigikira ngo amapilule amaki avuga ko pilule ari sawa ku bana kubiki ari byo mfata à ton âge uza wariyugaje ga Sonia ungana uko oya c'est question de choix madame warateye igufuri nyene uralokinga nyene ahubwo rero jewe nahora impamvu yabyibushe mu kanya gato urazi umukangana n'ubu ndira barakavugije umuduri nako nyene umugabo cy'uraba mwebwe rutusuna go yarafi wapi nta kintu na kimwe ntibibyibusha je ofete abandi
ku bandi hariho ama effet secondaire ariko je nta ma effet secondaire nabonye jewe juste navyibushe kubera nari niharaje kurya kabenzi ko kamvyibuhishe hama bientôt ndora bingene nja muri sport kugira nsubire kuri ndri ahubwo urazi ikintu no guhanura Shasoni urakwiye kugira sport urumva igisusu cyawe urumva kikaba proportionnel na taille yawe sino wallahi bazomubomorerako fils bazobomora fils bari reka kumufuhi ewa kiramuto urukora mufuhi ararengera uraza ndakugabanyirize vraiment twamfise no kugabanyiriza nta kibazo ndabwire nuko nanje ntacyo mvuze mugabo yagishakira cha Sonia bidaje